uno musi rero nimba Amisi vyashitse novuga yuko yanyirukanye nk'umutwa. Amisi gerageza abana uri kurarira no musi abo twasize batoyi bacu bari mu Ihuriro TV ubasohore bikwiye atamajambo arimo urabana abariko baravamo mu Ihuriro bose kuva ku ntango gushika no musi nta muntu uri kurasohora mu mahoro n'urukundo. Byagenze gute Ismail Gasore akwankire kuja muri team Gasore kuko turumaze kumva ko yakwankiye wayo umusavye yongere muri team Gasore arakwankira. Ndasubiye kandi kubaramutsa mwaramutse canke mwiriwe ni wa muhungu wanyagarutse kuri nicuro kuri yafashe mikro za Ace TV televiziyo yanyu dusangiriye hamwe ariko kandi sinova aho ngiye gukora ikiganiro ngiye kurondera ikiganiro kuko umuntu amaze imisi akinyima sinzi ngo ampora iki sinzi ngo agira iki ariko nanje kandi ndamukeneye mfise byinshi nshaka kuvugana nawe mu gihe rero bimeze uko mba nkeneye kumurondera mu nzira zose zishoboka kugira atuyage nawe vyinshi ni Muyomba mumuzi cyane muri Bisanga Manfi seri ya Ihuriro TV kinamo ba Gasore na ba Jojo nawe yari nka Muyomba wa Gasore so guys ndabakunda murabizi gumana nanje mukanya gato tumenya haba neza barahatubwiye hama turondere kumuronka no gukenyura. Allo nkuko rero mubona twamaze gushika aho batubwiye ko haba ni portail nyene turabe ko dushaka gushora ku murongo hodi yo n'umuntu ego gute boss Ni sawa meze neza twingiye basi twingiye ubona tina leta tina kamera twingiye Muyomba acha weye acha twingiye tuongee sasa okay njira yo hama tuongeza kidogo mwangu. Fungua sa murango. Asa kwani fungua murango bitu gani ubona kuyana kamera bila programa acha ngivyo oyaye. Navyo shaka kabisa. Cyangwa uri mu bintu. Ivyo nivyo ari kumenya wana ndi mu bintu hari ubona ntambaye impuzu. Bari kurafunga isenti. Ndiko ndafunga isenti bisigura. Twinjire mu nzi wawe basi. Mu nzi wanje gukora ibiki? Turabe. Ubwo busutwa bwanyu bo bagenza butagira umutwe n'amaguru mu nzi urondera ibiki? Inzu yawe nimbi none. Ushaka ikiganiro ushaka inzu. Ikiganiro hama n'inzu twicara ahantu icyayi umene nkubite. Asha uzire rero nimba wazanye ndangahara rero urayitahana uko nyene. Ntuje kurya ntuje kugira uje ibikuzanye nivyo nyene kora ibikuzanye. Sinzigo ntugishaka gutanga ikiganiro. Umviriza basi. Ivyo nimba ushaka ikiganiro vuga ndagwigane mugabo ndakwingize ahubwo reka nkwereke. Reka dusohoke hanze dukorera hanze mugabo ntusubire. Ako twava tuza kwinjira kuraba. Oya ntavyo. Basi kamera idaha. Ntaco. Ntabyo kwinjira ndani birimo. Muyombusha kuona rumba. Sasa romba erega ni hatari banayifundishwaga. Wapenzi wetu wa STV nta kundi ngo dukorere hanze muca mubibona rero gatubibe mwuko nyene niko bimeze mu bisanzwe none wewe uje direct mu nzu muhaka mu cyumba ni wasanga umugore wanje ari gusa ni wasanga madame wanje ari gusa ari gusa ntazi kamera zanyu akambara tuca tumwerekana uramaze gusanga umuntu umutwe bavuye ko uzanga umutwe nawo ukuye werekanye nk'ubu tumusanze ari uko kamera kabitumbereza free none nsiyo mpamvu nakwanje duha amahera ntitubishiriye amahera azotuma mupfa nabi none si we nayo urondera amahera ndara mugapfa apana kucuyarondera mu yindi mitwe oya boss ivyo byo babinzanye birashize nkunda ndagasanze mako kayimaje antuka nawe ntiyo bari gusa muri sa none ufise inzifise sa nuhanda gutera inkuru kandi iyo nkuri kubabaze wihenze imaje igafatwa ugasanga madame wanje wamushizemwo nawe bambaye igitenge kiboneka hasha sinzasha sinzimba nohera ukurya amenyo heye mu mutwe unyiki ndakubeshe none kabaro none bakwirukanye ryari muri make kuva boss wacu wa Misi kuva haboneye ikiganiro twakuranye none mutipe nagiye gushigikira abandi basane bagenza Gasore bavuga yego naye nagiye gushigikira Gasore ya Gasore yagiye gushigikira nabo reka ni nkuko nari bikorwa muri ndakoresha bashobora kunshigikira vraiment ni sawa ibintu bimeze neza cyane gose ariko reka tubungishe ibyo twabajije kumbure bashobora kwibaza hari bibi twabajije ariko ndibaza ko ata bintu bibi byari mundabesha twamaze kumubona ariko kandi bari kumwe na Muyomba mukaba muzi neza ko ari umwe mu bantu ataranevuga neza ahari ko ari ku ruhande rwa Gasore cyangwa se ko ari ku ruhande rwa Ihuriro TV ivyo ni bimwe mu byo tugiye kubazanira
ariko urabona ko urusaku turondera ruba arigo kenshi sawa wewe tumaze kuri ico kibazo wari wabajije ujya munsi reka ndaguhinyisha yacu kubera ntacishuye wabajije ati uno munsi muyomba ntitumenya ahagaze ko ari ku ruhande rwa Huriro TV canke wa Gasore je uno munsi ahantu mpagaze kuri Yomba TV na munsi gutaha tubwiye ujya munsi vyari biri muri entre parenthèse bari bwakwirukane bakwirukanye utangiye kuhavuga okay ntibari bwanyirukane hajya ro bafashe ingingo bavuga ati toka inje hama urazi iyo umuntu asohotse hanze ivyo ahura navyo n'ibintu bitandukanye wirukanye umwana mu rugo asohotse hanze ivyo ahura navyo nivyo nyene swati agwe nabi canke agwe neza rero mu mahigwe Imana yarangiriye neza sinuvuga ngo ni nabi yangiriye neza cyane gose ubu nuguye cano yanje yitwa Yomba TV karibu ndabinginze mushike muturabe muturunguruke gusa murabe ibikorwa tuko turakora ndazi ibintu bimeze neza vraiment maze igihe kingana gute uno munsi tuvugana nkuje kwezi ndiko ndakora kabisa nazubwira ko babone bangahe basi babumva uko ba higo kabisa sinovuga ngo ni nabi cyane kuri ino saha ndazi ko ngeze mwatiye y'igihumbi numva fise babone 5 sibaki bakeya kuko nta ntega ntiwabaguze barizanye baraje bari bazi icyo ngira ahubwo rero ngiye kugwiza ibiganiro babone ko navuye mu Huriro TV hama abakunzi nkuko abamfana kubera azi hari abakunzi biwawe hari abakunzi buyundi hari abakunzi bagasore abakunzi muri make ino si turimo ni kumeza umuntu wese afise umukunzi wiwe n'umufana wiwe hari abagufana wewe hari n'abufana je hari n'abufana gasore watofana wewe hari n'ubufana wewe hako muri kagasore kuri kawe hako nyeka je urumva uvuga ati je hako mbona wewe mbona naka umva rero muri make abakunzi ba Yomba ndabinginze musimbire muturabe turi kuri Yomba TV mugire sabone mugire partage commentaire nzo tuzitubatse twebwe abakinyi ba filme hajya muri commentaire impanuro utanga canke ugakosora ndabizi ubu umuntu ari we wese akurikirana ibintu bya filme ashaka kuvuga ati ahantu mwakoze ikosa canke mwagize neza commentaire zanyu tuzikeneye turabinginze musure cano yacu dukurikirana icyo nico twashimye guhera ko mu mushigikire yabibabwiye byinshi ni Yomba TV mucamo mubona mu kumushikira nta bindi nankeka ni gufyonde jambo subscribe ugagira like n'amashare menshi n'amakommentaire aho buri kurabashigikira commentaire nazo ni ntushire uvuga ivyiza gusa nibi bivuge ntimutinye rero muzabona ko murabashiga turasaba nk'abakunzi ba STV muje kumushikira murazi ko ari umukozi mwiza cyane muri serie ya Bisangamane ariko kandi muyomba bimaze igihe biba turazi Starboy niwe aheruka no gukoresha ikiganiro sinzi ngana tabikubajije we yaravuye muri izi active bigenda nabi mudomo ukakwa muri maneno apa ivi umva ni ibintu byinshi Gasore yaravuye muri Huriro TV bigenda kwa kundi nawe ntibisi byiza kuko uravuga ko wirukanywe uhoga ubusa se uko none wewe nawe numva nubwo utidoga cyane ko umwanya uracahari nawe petete uzokwidoga sevye kuko watangiye kwidoga kujya kwidoga kwa wowe ugiye gutegura iki kizotuma abajya ntamaze kubona abakobwa babiri kama Colombe nani nundi mukobwa w'ingidi avyibusha ngo Everine nimba ari Kevin urumva nabo ntibazokwidoga ntibazohave bidoga wowe utegura iki cyawe nawe nivya bindi nyene nibe yiterera imbere uzoshaka kubabane sio mke wako ukifika kwenda muacha jende okay kuri cyo kibazo mbajije je ku ruhande rwanje vraiment sinidoga ngo ngire ngo nze mvuga amajambo menshi oyaye ahubwo vyiza twosha ibikorwa imbere ntidushira amajambo imbere nico kintu gikenewe kuko tugumye tuvuga amajambo sanga twacerewe mu byo twakoze je ngo ndiko ndavuga ibindi bintu bitandaba je keshi cyane miss yose nkunda gukurikirana ikintu kinkurikirana canke kindaba sinza kuja mu bintu bitandaba kuko bitakuraba nubundi vyiza ntuja kubiraba nawe hama ikerekeye naca abakinyi dukorana niki ego turakorana kandi bari free bari tayari jewe nta mupaka uhari w'abakinyi ngo ndabagirire ngo ntuze ubakeneye ukeneye umukinyi urabivuga ati je ndashaka umukinyi hama yese mutaramenyekana abakinyi murabatanga reka rero akazina kaduge muca mwibagira n'icatumye babakinyi baduga gaciba ngo ndi busy ngurumva ngo kontra zica ziboneka ubuko zitaraboneka kubera iki zizoza kuboneka mu mezi 5 imbere ico umviriza ico no hubira ko kuri Yomba TV ico ntikihari ico vuga ngo dusinye amakontra ngo tuze ukini wabo ntikirimo canke ngo tugusinyishe kontra uze ukini wacu bijyana ibintu bikora abantu batiyemera Wigeni ngaha niyemera mvuga ati nzokina ku ruhande rw'uwanje ntari ko ndategemeye furani hari abantu bakinisha abandi atari bo bakwikora je muga nje ndije ndi umukinyi nzokina kiretse
nza gusaba abaza bamfasha kuko nshobora kwikinana ndi umwe ntibibaho bisaba kurondera abunganizi urumva bajya rero bace bashiraho imigozi canke ibintu bitandukanye nujya muntu atabareka biyemera je ndiyemera ku mutwe navuga ati ibintu ndazi ko nzobikora kandi ndapanga amasene nkavuga ati tuzikinu unkoso ukambira ati aha ndakumviriza byagenze gute Ismail Gasore akwankire kuja muri team Gasore kuko turumaze kumva ko yakwankiye wayo umusavye yongere muri team Gasore arakwankira impamvu ni yatumye abikwankira sha none munsi no kubwira Gasore ntigeze yanka ni segonda ni iyo kuko ninjira mu timu yibiwe genda kuri konte yusanga harimo amafilme twakinanye n'ubu nyene vuba nta kwezi ko hari uzomubona muri Yomba TV wanje ariko arakina aje kunshigikira na jenere ni kanone hoja kwa Gasore ntubura muzo nakinyemo yego kabisa turashigikirana kandi no mu nguvu nyinshi zabaye kugira Yomba TV beho Gasore respect ndamushimira cyane gose yarabifashije mu cyane Amisi kutamushimiye nta nguvu birimo Amisi ahubwo nta nguvu zimwe ahubwo yabaye nk'ukweka agomba kuzikuramo ngomba kumatura ibisalona mu cyana live sio kumchana sio kumfanira lakini nasema iko nta nguvu wiyo mwabwo yashatse agabanya nguvu nta nguvu ya Misi irimo mu novuga nko mu iterambere ry'iwanje ryo kugira nanje nduze ivyo wanje nta nguvu ya Misi irimo ariko inguvu ya Gasore irimo na timu yiwe yose inguvu yabo irimo vraiment ariko kandi umuntu wese akora yumvira gutera imbere no kugira aho yegejeje wewe kubgawe inguvu uri kurakoresha zingana gute mbega izo nguvu uri urakoresha nyene wibona hehe mu mezi 5 ari imbere wewe na timu yawe yose je mu mezi 5 ari imbere sindi kubwira ngo nzoba nibona amugariko reka tubiha amaso tubihe nibikorwa wenyene mu mezi 5 uzovuga ati bwa bundi iti ntivyoroshe Hego kuko no kumenyesha yuko nkuno munsi dufate hariko filme 9 madukina utu filme 9 sindaziti filme kuko si nini nshira ko ntono no du filme 9 nkuto filme 9 maze gushana mwa babone bisiguro buri kurakora kandi ababikurikirana barabirabura urabona ko bariko gukurikirana bisigura sindiko ntambaniro rero nabandi rero bazi badushigikire tubandanye dukora hego kabisa urose umwanya simbira kuri YouTube urabe gusa ni wica akazi ngugiye muri YouTube kuraba amafilme tuko turakina oyaye banza ukora akazi urose umwanya wo turiya w'icyantu hamwe winjire muri YouTube wisesangugire nyene ugume wikorera akazi kose ntangorana okay ariko kandi jewe ndakunze guhagara kuri iki kintu ntibira bon jewe nanje byaranshike ndafise aho navuye kugira nje gukora handi maybe naragize mahigwe nta bintu vyabaye ngo amajambo urumva kuko amajambo twe tuyakreya ntibazokubeshe ibi byose bituva ko twebwe wewe umwabikoze nawe ukabishigikira ukabiha umwanya bidazana amajambo mu gihe amagendazi yuko ibiganya bigiye gukorwa n'ivyo maze kubona title zacu murazizi ntituzoze turabeshana jewe umbwiye yuko Amisi ya ataterambera gushaka ko ndabitabura kujya nyene ati n'ukuri Amisi ntaterambera mushaka unese we wabivuze mwe muduhora iki kwanza iyo dushaka kumenya mugiye kubandanya mubana gute na Amisi kuko twe turifuza kubona abantu babanye bandanya kumena neza turifuza kuba twigisha abandi bantu bako tuzoguma tubigisha ivurugu gusa ngurumva ngo twarashwanye ngo iki kwa nini tusibafundishe umutima w'urukundo okay kuri ico kintu ku ruhande rwanje je na Amisi no kuri ntaco dupfa nubu bishitse tukaba turi kumwe naho uvuga ati ndagukeneye ukinise ni nukuri ku ruhande rwanje nimba beef amfitiye bayaheze nogenda nkakina ni nkuko naje no musaba ati ndakeneye uramona muri ko murakina urafasha kuvuga ati hano hantu hakuye umuntu yonze umuntu avyibushe umuntu muremure umuntu mugufi gacara muri bamwe mumenyeranye muri mwe mukora akavuga ati uno muntu innocent hano yo muryohera bashaka kuvuga ati reka nitize mu kundi furani umuntu naka ngo muje kuri cano yanje urabe maze gukoresha tumaze gukorana n'abantu bashika bamakunda 5 kandi nta numwe ansaba amahera ni nkuko naje bamaze kuntora nkagenda nkabakinira nta numwe gusaba amahera ico kintu ndakibashimiye abantu maze kunshigikira mu mativa atandukanye mshikiriye umumanager wawe nkamubwira ati ndakeneye umukinyi avuga ati mubazi ko afise umwanya azoza gukorera je dufate nkubu akarorero ndaguhaye nkora kuva lendi gushika samedi dimanche ncamvyuka gusenga imisa ya mbere umva kuva saa 3 ubundi mwanya wose manda office beshe ndababwira ati kuva iyo saa 3 mbwira cenza ndagukorera ivyo shaka nango ubuje ndonde nkine muri nani yawe nkagusaba amahera uzoca mbona fo mu bisanzwe abakinyi b'amafilme twese vraiment
dushigikirane kwanza ibintu vy'amahera ikintu cyambere ubanza kuronka kwanza abantu n'ubuntu amahera ni ikintu kiza gikwirikiye ivyo bintu ni washira amahera imbere ndakurahiriye no ntazotera imbere wone nakurondera kugira dukorana ikiganiro kansaba amahera ndakubwiye uko vraiment nta mutima w'urukundo w'akazi uzoba uri kurakoresha yego kabisa ariko rero ntituje na hariya n'agafaranga karahari ega amafaranga niyo mutware wisawa ico onimersema kujya atamisa iburishikanwa bariho abaca birengagiza ngo sawa urakoze ni moto kirihira oya umva nawe ari umuntu afise umutima nawe umuntu arabizi yuko wafashe moto uva mu bwiza uja mu buyenzi cyangwa uva mu buyenzi uja mu ijabe umva nawe ari nk'umuntu afise umutima navuga tuti ntaco tukujyanye ntaco tukurushije tora naka déplacement basi ugaca bigiye ugaca usanga imigisha iziye mu iyo nzira akajambo kamwe ku bakunzi b'Ihuriro TV na staff y'Ihuriro TV yose amisi gerageza abana uri kurarira no munsi abo twasize batoyi bacu bari mu Ihuriro TV ubasohore bikwiye atamajambo arimo urabana abariko baravamo mu Ihuriro bose kuva ku ntango gushika no munsi nta muntu uri kurasohora mu mahoro n'urukundo gerageza umwana ashatse gusohoka musohore nkuko uri umuvyeyi nico kabisa nubabwira impinduko wabonye muri Ihuriro TV gihe kuvaho Ismail Gasore asohoke nawe ugasohoka impinduka sindiko ndakurikirana cyane ibyabo ngo cyenda kugira ngo impinduka ne ariko oya urumva sino cyane deja nzoba ninjiriye uwundi oya ni impinduka ni sometimes ni nziza okay impinduka je nuko navuyeyo maze kuvayo urumva sindiko ndaja muri deja maze bamaze kunkura muri bace bankura muri mu ma groupe ya Ihuriro TV ya komite twarimo urumva simbaronke kufashe ngo ndonke amakuru y'Ihuriro TV niyo mpamvu nakubwiye ati ivyabo sinyoroshe ndabimenya uno musi rero nimba misi vyashitse novuga yuko yanyirukanye nk'umutwa apana kwandi umutwa afisa agaciro yamvuze ati toka inje nyene kunyene nk'umuntu nyene atakamaro agufitiye abandi abana afise vraiment azobasohore n'icubahiro wewe umva ntiyakwirukanye nk'umutwa ahubwo yakwirukanye nk'umuntu atakamara afise nk'umuntu atakamara mufitiye kuko ntiwobwira umuntu ngo comoka gacana ku bloka numva nawe rero nta nico twamwinjirije ahubwo vraiment bica byerekana indi image ubu rero nawe bajya bakobwa ufise umwe mu timu y'abantu bangahe ufise abantu bangahe uno mwanya tuvugana n'timu y'abantu 5 wewe uri wagata nawe uri nace ndimo mu 5 abakobwa bajya ni babiri gusa abakobwa ni babiri n'abahungu ni babiri bajya bandi ubonye baje baba baje kudufasha kuko nta muntu akora ari umwe cyari babiri oya muraza murakenera n'abandi kugira mufashanyane rero nawe muri bajya bajya abantu bane ariko mutangura ni mwatera imbere uzovuga ati we toka oya Jesu uko ahubwo nakubwira uno munsi nyine tuko turavugana umwe muri bamaze kumugurura nawe channel yiwe ya YouTube izina giwiwe urumva pana ngo kuzana giwiwe bishitse akavuga ati je narose filme yiwanje mba ni munkinire nshire ko bunaje abaremenyereza hakiri kare ashobora kuvuga ati je nshaka nanje kugira muti wanje hana ucu mubwira ati okay tuza roje ntuze yawe umwe muri bavyumvamo yamaze kuvuga ati je nshaka gacana kiwanje nawe uno munsi turiko turavugana ngaha niho baza kuyuzuza baratanguye kuyimukorera uno munsi niho bayuzuza neza nayo ije kunuze hamacha kina ashireko tugushimire cyane mutanga murakoze cyane gose ushimira abakunzi ba STV ndabashimiye cyane gose abakunzi ba STV ndabinginze ubutaragira sabone nakumanuka hepfo gakubiteko ntaco bitwaye nta na kimwe nta mamega yongera ngo nuko bagakubiseko ahubwo ni mugwa rukundo ni muri bwabo no kugira twese tubandanye dutezanya imbere ni mu bikore mu rukundo mu bumwe muzamugize neza muce musimbira no kuri Yomba TV naho ni mu bikore nkuko nyene muri bwa rukundo muzamukoze. Thank you. Bigatuna bashimire cyane nanje nk'umwe mu bakozi ba STV umuntu wanyu mama mumbona ndibaza nta musu era mutambonye ni gaki nama ndiko kivi ndakora nkorera mwebwe cyane cyane ariko mushimye binyereke mudashimye naho ne binyereke kugira nshobore kugira ico mpinduye ndiho kubera mwebwe nta mudahari ndibaza sinzoba mpari kuko ntavyo no sinobikorera ibarabara n'isi ndayikorera bikorera abantu ndabashimire cyane abasaba kandi kubandanya kugumana natwe ikiganiro mukibonye imbere harazi ikindi bye bye ciao ciao.